Bavukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, muragohorane Imana. Turi ku munsi wa mbere mu ndwi ya gatatu y'ikarema, kaze tuzirikanire hamwe ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo ca kabiri c'abami, igabane ca gatanu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 15a. Izaburi yo kwitsa ni izaburi ya 42. Inkuru nziza nayo tuyikura mu nkuru nziza yanditswe na Luka, igabane ca kane kuva ku murongo wa 24 gushika ku 30. Muri kumwe na Patiri Barinimana Emmanuel wo muri diocese ya Bubanza. Ivyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'abami. Muri irya misi habaye umukuru w'intwara miheto z'umwami w'Ubusiriya akitwa Nahamani. Yari umuntu w'umupfasoni kandi n'umwami yari yaramutonesheje kuko ariwe yari yatowe n'umukama mu gutikiza abansi b'Ubusiriya. Uwo mugabo w'intwari kandi w'umutunzi yaragwaye imibembe. Hakaba rero mu Busiriya harabayangayanga bari bigeze kuja mu ntara ya Israeli baza bazanye umwigeme. Uno mwigeme akaba yarashumvye kwa Mukanahamani. Nyamushumbakazi arahava abwira inabuja ati, databuja yogenda kubaza umuhanuzi wo muri Samariya yohava amukiza irya mibembe. Avyumvise Nahamani acagenda kuvyiganira umwami ati, ngibi ivyo umwigeme aturuka muri Israeli yavuze. Umwami nawe aramusubiza ati, genda n'ingoga, mbere ndakurungikanye urwandiko urushira umwami w'Isirayeli. Nahamani rero acafata inzira agenda atekeye amatarenta 10 y'ifeza, ibiceri 600 vy'inzahabu n'impuzu 10 z'imisi mikuru. Ashitseyo ahereza umwami w'Isirayeli rya kete, naryo ryavuga riti, ndakurungikiye urwo rwandiko kandi nkurungikiye uwo musuku wanje Nahamani kugira ngo umunkirize iyo mibembe. Umwami amaze gusoma nyakete aja mu vyo kwiyambagura atabura ivyambarwa vyiwe ati, mbega jewe nabaye Imana yo yica igakiza kugira ngo uyu muntu ambwire ngo nindamukirize umunyamibembe? Uyo muntu nta kindi nshaka ko atari inabi, ngaka karora benshi. Umuhanuzi Elize yumvise ko umwami yatabuye impuzu amutuma kati, mbe wazitaburiye iki? Nazi wanje aheza amenye ko Israeli ifise umuhanuzi. Nahamani afata inzira n'ibitwazi vyiwe gushika ku muryango w'inzu ya Elize. Elize nawe atuma umusuku kumubwira ati, genda wiyoze indwi muri Yorodani, umubiri wawe uzocukira. Nishavu n'akantu Nahamani asubira inyuma yisi bati, yewe nagira ngo aca yiyizira ubwiwe agasaba Imana yiwe, yamara kuroresha ukuboko aho ndwaye imibembe igacizimangana. Mbe inzuzi za Damasi arizo na Parupara ntiziruta iz'Isirayeli? Sinoshobora kuziyogerezamwo ngo nkire. Buno nyene ishavu riramujugumvya acaragenda. Yamara abasuku biwe baramwegera bamusaba ijambo bati, mbega muhanyi, iyo umuhanuzi agutuma ikigoye kurusha ntiwogikoze, noneho agutumye kwiyoza ngucukira. Ubwo nyene Nahamani yaciye amanuka kwiyoza indwi kose muri Yorodani nk'uko Elize yabimutegetse. Umubiri wiwe ucusubira gutotahara umera nk'uw'umwana w'ikibunduguru. Niho rero yacagaruka kwa Elize ari kumwe n'abagendanyi biwe bose. Yinjiriwe amubwira ati, noneho ndemeye ko atayindi Imana iriho atari Imana y'Isirayeli. Iryo ni jambo ry'Imana. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima, nzogenda ryari kuyihweza imbona nkubone. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima, nzogenda ryari kuyihweza imbona nkubone. Kumwinyemera inyotewe yirukira isoko, niko umutima wanje uguhurumbira Mana mfise. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima, nzogenda ryari kuyihweza imbona nkubone. Umutima wanje waranyotewe Imana, ariyo Mana nzima, mbega nzogenda ryari kuyihweza imbona nkubone. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima, nzogenda ryari kuyihweza imbona nkubone. Ndungikira umuco wawe n'ukuri kwawe,
maze bindongore binjane ku murwa wawe mweranda nshike no mu birimba vyawe. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima, nzogenda ryari kuyihweza imbonankubone. Nzoheza nshike kwa rutari y'Imana, kwa Mana nyene ariyo kanyamuneza kanje. Nzonezerwa nkuninahaze ngucurarangire Mukama Mana mfise. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima, nzogenda ryari kuyihweza imbonankubone. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Luka. Ngo aze i Nazareti, Yezu arabwira ishengero mu isinagoga ati, nukuri ndabibabwiye, nta muhanuzi n'umwe yumvirwaho yavukiye. Kandi ndababwiye ukuri, muri Isirayeli hari abapfakazi benshi mu gihe ca Eliya, hamwe imvura yatara mu myaka 3 n'amezi 6, hagatera inzara kw'isi yose. Yamara Eliya ntiyarungiswe ku mugore n'umwe atari ku mupfakazi wo muri Sidoniya i Sarepta. Hari kandi abanyamibembe benshi mu gihe c'umuhanuzi Elize, nta n'umwe yabakizemwo atari na Hamani umunyasiriya. Mu kumva ivyo baciye bose banigwa n'ishavu mu isinagoga. Bavuye hasi baramuhindira inyuma y'isinagoga, bamujana gushika hejuru ku musozi igisagara cari cubatsweko ngo bamucuranguze, ariko abaciye hagati arigira. Mu gisomwa ca mbere batubwira ingene Hamani yakiza imibembe. Ico gitangara co kumukiza cakozwe n'Imana ya Isirayeli ciye ku muhanuzi wayo Elize. Ndagusavye umureke aze aheze amenye ko hari umuhanuzi muri Isirayeli. Mu gihe c'umuhanuzi Elize ari nawe yasubiriye umuhanuzi Eliya, igihugu cose cari gifise Imana yacu. Nk'akarorero, mu gihugu ca Babiloni basenga ikimana bita Marduk, i Kanahani basenga Bahari, mu Bugereki bagasenga Zeus, mu Busiriya bagasenga imana bita Rimoni, ari naco kimana ca Nahamani. Israeli nayo yasenga Imana y'ukuri kandi mushobora vyose, Imana y'abasekuru, Imana yaremye ijuru n'isi. Kandi igihugu cose cemeza ko Imana yaco ari ikomeye gusumba izindi zose, ko kandi igirira neza abayisenga gusa bo mu gihugu, igatikiza abansi babayo. Mugabo dusomye ibibiriya turasanga ahantu henshi berekana ko Imana ya Isirayeli ari Imana ikomeye gusumba izindi. Turanabona mbere abami n'abategetsi benshi b'apagani basenga ibimana byo mu bihugu iwabo, bemeza ko atayindi Imana iriho kiretse Imana ya Isirayeli. Nk'akarorero, umwami w'Ubuperesi Darius yavuze ati, ndatanze itegeko ko aho ubwami bwanje bugarukira hose abantu bohinda agashitsi kandi bakubaha Imana ya Daniyeli. Nkako niyo Mana nzima kandi yambaho na ntaryo. Ubwami bwayo ntibuzosambuka, inganji yayo ntizokwigera ihera. Irarokora kandi igakiza, irakora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no kw'isi. Tubisoma mu gitabo ca Daniyeli ikigabane ca 6. Umwami Nabukodonozori nawe nyene yari yayihayagije muri aya majambo agira ati, ntihahezagirwa Imana ya Shadrake, Meshaki na Abedinego. Umuntu uwo ari we wese ava mu gihugu icari cyo cyose avuga ururimi rwari rwo rwose azovuga nabi Imana ya Shadraki, Meshaki na Abedinego, azoca ahimbagurwa, inzu yiwe nayo icike icukiro, kuko atayindi Imana iriho ishobora gukiza nkayo. Tubisoma mu gitabo ca Daniyeli igabane ca 3 kuva ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 29. N'umwamikazi w'Isaba yarahezaga Imana ya Salomo umwami w'Isirayeli agira ati, umukama Imana yawe nahezagirwe. Mu gisomwa cy'uyu munsi twavyumvise mu kanwa ka Nahamani umunyasiriya agira ati, ubu rero ndamenye ko atamana iriho kw'isi yose
atari iy'Isirayeli. Ikindi naco nuko ikimana cose cari gifise abahanuzi n'abasaseredoti bagikorera. Mugabo n'ubu nyene abahanuzi b'Imana y'Isirayeli nibo bari abahanuzi b'ukuri, kandi ni nabo bahanura maze ivyo bahanuye bikaba. Nko mu gitabo ca mbere c'Abami igabane c'17 turabona ingene Eliya yatsinze abahanuzi b'Imana bahari. Birumvikana rero ko Elize yakoze ngo Imana imenyekane, agakora ivyananiye abahanuzi barimoni ikimana ca Nahamani. Ikindi Imana ya Isirayeli yari yisangije nuko itagira nkunzi, igirira neza bose. Twumvise ko yatabaye igihugu ca Siriya arico Aramu, kandi cari gisanzwe ari umwansi mubi w'igihugu ca Isirayeli. Tubisoma mu gitabo ca mbere c'Abami igabane ca 20. Kandi niyo hageze ko isasagaza ubwami bwayo canke igomba gukiza abayubaha, ntiraba uwo iteriteka. Uwo ari we wese irashobora kumugira ikoresho cayo. N'abapagani nyene atari abanyisirayeli yarabacako. Yaraciye kuri Sirusi umwami w'Uperesi ngo yubakishe urusengero i Yerusalemu. Turabisoma mu gitabo ca Esdras igabane ca mbere. Yaraciye ku mupfakazi w'Isarepta ngo abungabunge umusavyi wayo Eliya. Turabisoma mu gitabo ca mbere c'Abami igabane c'17. Yaraciye no kuri Baramu umupfumu, maze aho kuvuma abanyisirayeli agaca bahezagira. Navyo turabisoma mu gitabo c'iharura igabane ca 23. Ubu naho mwumvise ingene yaciye ku kigeme kava muri Isirayeli kashumbira Inabuja umugore wa Nahamani. Kari kazi kandi karemera ububasha n'ubushobozi bw'Imana icisha ku bahanuzi bayo. Yaraciye kubashumba ba Nahamani kugira ngo ikize Nahamani. Ngiki gikorwa c'agatangaza, inzira z'Imana kayobera abahinga. Ubwami bw'Imana ntibuyagwa gusa, kandi ntibushingirwa intahe n'abize bakaminuza ibi canke biriya. Nahamani yararwaye imibembe, yari yarituye ikimana ciwe Rimoni biranka. Yari umukuru w'ingabo z'umwami, mugabo ntiyashobora kwikiza imibembe. Ntakimenya n'Imana yituriye ariyo. Akeneye abazi Imana y'ukuri ishobora vyose, akeneye umwereka inzira yiyo yoronkera urukiza, akeneye ubufasha. Kandi yaragaragaje ko abikeneye, ku buryo nakigeme katari gafise uburenganzira bwo kumubona kenshi kabibonye. Karaterereye iciyumviro, Nahamani ashakirana igishika. Abasuku biwe baramukebuye bagira bati, uwo muhanuzi iyaba yakubwiye ikintu kigoye ntibari kugikora. Nkaswe bakubwiye ati, genda wiyuhagire incuro 7 mu ruzi rwa Yorodani, umubiri wawe uremerane neza ube utyorowe. Nahamani we yibaza ko ari ugupfa kwidibika mu ruzi ubwo ari rwo rwose, igihe ashakiye n'incuro yishakiye. Ntamenye ko bivana n'ubivuze n'umutumye kubivuga. Iryo jambo genda wiyuhagire na Yesu yararivuze mu gukiza uwari yavutse ari impumyi. Turabisoma mu nkuru nziza yanditswe na Yohani igabane c'9 ku murongo w'7. Nahamani yaragondojwe aragamburuka, abikora nk'uko Elize yabitegetse. Hanyuma umubiri wiwe urahinduka, usubira kuba nk'umubiri w'umwana mutoyi, aratyororwa. Nguko uko natwe tuba iyo duhejeje kugabana isakramento ry'ikigongwe. Umutima wacu ucumera nk'uw'abana bo basaba beranye n'ubwami bw'ijuru, nk'uko Yesu abivuga. Kuva ubwo Nahamani aba avavanuye n'ibigirwamana, yiyegurira Imana imwensa y'ukuri, Imana ishakira neza bose idacaguye. Yaciye yiyegurira Imana yari ihejeje kumukiza atacimusavye kandi itamwagirije. Turi mu minsi 40 y'igihe c'ikarema, igihe c'ubukiriro, igihe cyo kwisubirako, igihe tubwirizwa kubona ko turwaye imibembe ku mutima arico gicumuro, igihe cyo kuraba ko utari kure y'Imana n'abantu nk'umugwayi w'imibembe, igihe cyo kwibuka ko vyose bishobora kwitwa Imana mugabo vyose atari Imana, kuko Imana iguma ari imwensa. Ikarema ni igihe cyo kwakira impanuro zidutumira guhinduka, tukavavanura n'ibimana vy'abantu canke vy'ibintu, tugahindukirira Imana itagira nkunzi. Natwe tukaboneraho kwiga kugira neza bose, tutaravye ko dusangiye iki canke kiriya. Ubunywanyi hagati y'umwana akiri mu nda na nyina bubonekera ku ruzogi canke urura. Amaze kuvuka nta kiboneka kibafatanya, ariko ubunywanyi bwo burahaguma, buca bwitwa umura. Duhora tubibona ko umwana ateruwe na nyina
nahaba amaze iminsi 5 ataratangura kubona, arashobora guhora kandi ariko araririra mu minwe y'abatari nyina. Umwana ariyumvamwo nyina nahatamubona. Uwo mura aribwo bunywanyi buri hagati y'umwana nyina urahari no hagati yacu n'Imana. Uwo mura rero no kubungabunga. Kirazira kureka ngo imibembe wuce. Abarundi bati guca umura no kuvuga guca bwa bunywanyi dufitaniye n'Imana. None rero nitugamburukire abaduhanura kubungabunga uwo mura, abaduhanura gukora ineza, guhimbaza umunsi w'Imana, kugendera urukundo rudacagura. Tubagamburukire niyo baduhanuye kuvavanura n'ibicumuro bica umura, baduhanura guheba akaborerwe, guheba kudodobereza abandi, guheba icaha icari cyo cyose uzi gikunda kukwaha kikaguta kure y'Imana n'abayo. Kandi ntusuzugure uguhanuye, rabanyabuna agaciro k'impanura guhaye mu rukundo no mu kuri. Na cane cane muvukanye, umviriza kandi ugendere ku buryo bw'umwihariko impanuro uhabwa n'abungere ba Ecclesia, kuko iyo Ecclesia niyo muhanuzi aboneka w'Imana nzima itaboneka. Niyo idutumira mwa kino gihe ngo turushirizeho gusenga Imana y'ukuri kandi mukuri, ikadutumira kwisonzesha ngo twimenyereze gucuvya iminoho itubangamira. Iyo Ecclesia kandi iradutumira kurangwa n'urukundo rw'ingirakamaro kandi rudacagura. Mu nkuru nziza, abo mu gihe ca Yezu baranse kumwumviriza no kumwumvira, ngo mama wanje baramuzi ko ari umuhungu mubaji, ko rero ataco afise yo bahanura. Yezu n'umuhanuzi aruta bose, mbere yaje gushitsa ivyo bahanuzi bavuze. Nubwo banse kumwumviriza, arabibukije ko Imana itagira nkunzi, ko banse kwakira umuhanuzi w'Imana urukiza yarazanye, Imana ica irugabira abanyamahanga bo bemeye kandi bakakira ijambo n'impanuro by'abatumwa bayo. Dusabe. Mukama Yezu, mwa kino gihe c'ikarema, noduha inema yo kubona aho turwaye, tube abahanurwa kandi bumvira Ecclesia yawe iduhamagarira kwityorora, kandi twemere udutyorora icuye kuri yo. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.